Shalom, ici Laurette, ndi n'iteka ridasanzwe ryo kugisha interview umukozi w'Imana Chris Ndikumana kandi tutarandiriye reka ndamubaza ikibazo canje ca mbere. Amahoro cane. Amahoro Laurette. Karibu cane muri Abidjan. Ako karibu na wewe. Merci beaucoup. Ikibazo ca mbere mfise mbega nuhe mutwaro watumye muza hano muri Abidjan kubera iki Côte d'Ivoire? Umutwaro wa mbere ni wa wundi nyene nuko abantu bava mu vyaha kandi twabitanguye mu Burundi tutuma bwiza gukwira isi yose. Rero twaje ngaha kwera igihe ca Côte d'Ivoire kigeze. Chamujima banga abana Imana arongwa na mpwemu yera yarishitse muri Côte d'Ivoire cyo gituma rero no musi tuje ngaha mwaka uza tuzoza ahandi uko mpwemu yazoturongora. Amen. Ikindi kibazo mfise igemwe ko muragira annonce y'igikorane ca Abidjan kamwe mwashize mwakabijya muriko muratubwira uko bizaba bimeze mucavuga ko azoba ari igikorane kidasanzwe kitazoba kimeze nk'ibindi tumenyereye. Mbega qu'est-ce qu'il y a de spécial kuri iki gikorane cuno musi twitegeki? Ntigisanzwe kwera kizoba bwa mbere kizoba kinini cyane gusumba ibindi byose bizoba kandi abantu bwino mu Côte d'Ivoire barafise kwizera kudasanzwe. Hariho Yesu ageze vuga ngo ni gake ngo nta mubwishwa aba mubwisha wabo, rero ngaha barafise kwizera kunini. Rero iyo abantu bafise kwizera uravyumva kandi yani biteze ibitangazo birakoreka. Rero nizera ko ibitangazo bizokoreka, ariko intumbero nshaka kuvuga yuko sukugira ibitangaza kuko ibitangazo je bikora ni Yesu abikora. Intumbero nyamukuru nuko abantu bakizwa bagava mu vyaha bakaronka ubugingo budashira, kandi message